djPauline araraye ararengwa ko atigeze yitwarira dj once again bari kumwe na kilikou akiri atibagiwe na bface on the floor. Ariko benshi bikomeje kubatangaza bavuga ati mbega djPauline abihakana gute ko atari we yarabitwariye kandi tuza kubona neza indirimbo yitwa ntagaso kandi yavuye ku rubuga. Narababwiye yuko aba bana bazobavuna bazobakoma ntimubona ico bitwa kiki guys. Narababwiye ati ngo bugira ibintu ivyo ko barakora ndabizi neza jewe demosa katari ivyo atigeze bagenda nta n'umuntu numwe yabitwariye. Ariko bamwe bavuga ngo demosa ngarabesha none ntimubona abana b'igihugu iyo bayitwa kiki utari mu kibuga ntushobora kumenya ibihakorerwa. Niyo mpamvu ndababwira ati iyo ukorera kuri za social media uhamenyera amabanga menshi cyane mu gihe udakorera ku rubuga ntushobora kumenya amabanga yo ku rubuga. Niyo mpamvu ndababwira ati aba bana yari kiki bamwe barahari barapinga ngo demosa ngarabesha ngiyi rero ico bitwa kiki nimwe tubabwira guys. Erega social media ni social media nimwe rero ndababwira ati aba bana bazobajugumiza mwanga mwavyemera. Jewe demosa ndavuga ndagiye ariko mumenye ko aba bana bazobakoma bazobavuna. Inyanduruko ya vyose mwibuke aho vyatanguriye aho bigeze na n'uyu munsi, ariko bigeze ku yindi ntambwe yaho umuntu asigaye yasohora indirimbo igafutwa mu minota ingahe guys. Indirimbo yitwa Sinokurarana ya dj once again ari kumwe na Chameleone uwo bitwa Jose Chameleone umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu ca Uganda. Okabaye umuririmbyi barakora indirimbo yitwa Sinokurarana bakaba bayikoye n'umuririmbyi akomeye cyane yitwa dj once again guys. Ariko benshi bikomeje kubatangaza bavuga ati kuki indirimbo yari imaze amezi 8 inyurujwe yarafuse kuri YouTube ya dj once again. Ariko ubu nyene tukaba tubonye yasubiye ko ariko hagaca hagenda indirimbo yitwa ntagaso. Indirimbo yari imaze iminsi trendinga ivugisha benshi bavuga yuko ari indirimbo imeze neza cyane naho yashatse ngo gutyoza abandi babafata nabi cyangwa muri societe kai. Ariko rero bikomeje kutangaza benshi bavuga ati kuki indirimbo yari imaze amezi 8 igiye ko igarutse ubu nyene haciye hagenda indirimbo yari imaze iminsi 4 isohotse iminsi 5 isohotse. Ibyo bintu bikomeje gutangaza benshi ariko djPauline ararahira ararengwa aravuga ko ivyo bintu atani ivyazi. Kandi barongera baramubaza ati mbega djPauline rimuvuga ko utazosubira gufasha umuziki w'u Burundi bijya nivyo? djPauline yararengwa aravuga ko ata muziki n'umwe azokongera gufasha. Ariko turaguye turagarutse turavyutse. Ariko mwibuke amajambo djPauline yigeze gushikiriza cyagiye muri interview avuga ko umuavoka wiwe ari rugwe ari ngaho yasamye arindiriye ko bakorokereza ko kuri YouTube. None uru rugamba ruzohera ryari ko riguma bivamwo umuriro fire habuze n'ubuzimya? Umuriro industry irikirashirikira tokombera bikomeje kuvugisha benshi ati nta kuntu djPauline yohakana ko ivyo binatavyazi kandi tuzi neza ko ayo majambo yigeze kuyavuga avuga ati jewe avoka wanje ari rugwara ngaho yarasamye arindiriye ko bakororeza ko nawe acatamira. Mwibuke ko ayo majambo yigeze kuyavuga djPauline avuga ati jewe avoka wanje ariho arateguye mukire kurokereza ko kuri YouTube. Jewe ndazi neza ko avoka wanje azoca kamata, ndazi ko nzoca ndabashira imbere y'ubutunga. None ivyo ibimaze iminsi bivugwa nivyo bishitse muno mwanya n'isaha. Mbega ibi bintu bizohera ryari? Kari umuriro kari fire mbega nindashiramwo mabisi ko ibintu bikomeje kuba nabi bwa mu muziki ndundi. Mwibuke ko indirimbo yari imaze amezi 8 ifuswe ku rubuga rwa dj once again. Indirimbo yari imaze amezi 8 yitwa
Sinokwirarana yakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Uganda usundi bamwitwa Jose Chameleone. Dabuje akubwira ati burya gukorana na Jose Chameleone ni nkaho gukoranye na Afrika yose kuko ujya muririmbyi arazimbye guy. Niyo mpamvu rero ko jewe indirimbo yiwanje no kwigera ndayiheba, jewe sinoyiheba niyo bimva gusa kandi je nazama amafaranga yiwanje ni generation clip dia audio nongera ndaririmba none wocuvuga ko indirimbo ari ya djPauline gute kandi ari jewe nipavye nongera ndi mama. None mwebwe kuki muguma mudusubiza hasi kandi mushaka ko abana b'igihugu batera imbere? None uko no guteza imbere umuziki cyangwa niko wusubiza hasi? Aya niyo majambo J once again aheze indwi zibiri avuze ongera avuga ati jewe indirimbo yiwanje haheze indwi zibiri cyangwa indwi atarayisubiriza ko jewe nzoca nkora icyo nshatse guys. djPauline nawe kugashavu kenshi yaciye akora interview avuga ati mwabana mwe genda gakeya mugende gakeya mubona ko ahantu hanyerera byiza ugenda gake ubona ko imvura yaguye byiza ugenda gakeya ntuhave ududuka cyangwa unyerere uvunike. Niyo mpamvu ndababwira ati mwebwe mwabana mwe jewe ndabasumba kandi mumenye ko je nabafashije kuva hasi gushikana n'ubu munsi mwajya jewe mwafungura jewe. Niyo mpamvu ndababwira ati jewe none raba nimureka guma muncafuza sometime mugoma muncafuza umwanya wose mugoba muncafuza. None mwibaza ko ibi bintu bizohera he kandi ari jewe nabafashije gushikana n'uwo munsi kugera ubu ari jewe nabafashije cyane. None ngaha mukubusigaye mumburira indero mugire musohora amaririmbo yo kunuka yo kundisinga ariko mumenye ko jewe avoka yiwanje arasamya ari rugwe ahindiriye agakoro kacatami. Ayo niyo majambo djPauline yavuze. None ngubu naho indirimbo yitwa Ntagaso irafuswe ku rubuga rwa YouTube ya J once again. Mbega ibi bintu bizohera hehe ko ari umuriro ari fire bizohera? djPauline bamubajije ati vy'ukuri tubwire ko umuziki wawuvuyemwo. djPauline yaciye yishura inyishu imeze neza cyane atagukekeranya atabwoba ubona ko ibintu byose avuga bivuye ku mutima atanziga bishizemo ataguhababuka. Avuze ati jewe umuziki nakaravye umuziki jewe nawutotse kuko nta mafaranga urimwo ahubwo nafasha abana b'igihugu abana kugira batera imbere batrending East Africa ndetse n'isi yose. Ariko jewe kubera mbona ubugome bakunda kunkorera nta muziki numwe nta muziki ngaha mu Burundi nzosubira gukora ngaha. Ninasubira muri projet y'umuziki nzogenda hanze y'igihugu ndaba abandi nduza ndaba abandi fasha. Barongera baramubaza ati mbega djPauline burya niyoba witwariye J bena kilikou bena bface on the floor? Bamubibaza inshuro zibiri aravuga ati nyene muri wa mutima mwiza atagukekera atanyeka atagacinizo arishura amajambo avuye ku mutima mu mutekano ntangere. Arongera aravuga ati jewe sije nabitwariye. Kandi barongera baramubaza ati mbega indirimbo yitwa Ntagaso ko yari imaze iminsi 5 isohotse bwo se wongeye kuyifutisha kuko bazizemo ifoto yawe mu ndirimbo yabo? Arongera djPauline aravuga ati jewe mwivyo byose muriko murambya nta kimwe nzi ni mundekereka mbere nitahire kuko je numva ko muko murangora gusa. Ico no babwira coco nta muririmbyi numwe nzokongera gufasha kandi nta muziki numwe nzokongera gukora kandi niramuka ndawukoze nzoca ngenda hanze y'igihugu kuko abo ndawukorera nga ntibanshimira ahubwo akunshimira barakora amaririmbo yo kunuka. Ariko jewe ntaco bitwaye jewe twaravyumvikanye n'umuryango wanje ko ata muziki nzokongera guys narababwiye ko aba bana y'amakiki bamwe muraharira muravuga ngo Dimosa ngarabesha
narababwiye yuko aba bana bazobavuna bazobakoma. Ntimubona ico bitwa kiki guys? Narababwiye ati ngo burya ibi bintu ivyo ko barakora ndabizi neza jewe Demosa katari ivyo atigeze bagenda nta n'umuntu numwe yabitwariye, ariko bamwe bavuga ngo Demosa ngarabesha. None ntimubona abana b'igihugu iyo bayitwa kiki utari mu kibuga ntushobora kumenya ibihakorerwa. Niyo mpamvu ndababwira ati iyo ukorera kuri za social media uhamenyera amabanga menshi cyane, mu gihe udakorera ku rubuga ntushobora kumenya amabanga yo ku rubuga. Niyo mpamvu ndababwira ati aba bana yari kiki, bamwe barahari barapinga ngo Demosa ngarabesha. Ngiyi rero ico bitwa kiki nimwe tubabwira guys. Erega social media ni social media. Nimwe rero ndababwira ati aba bana bazobajugumiza mwanga mwavyemera. Jewe Demosa ndavuga ndagiye, ariko mumenye ko aba bana bazobakoma bazobavuna. Hello bite so jendi basa murameze neza nkuko bisanzwe kubatanze nkaba nitwa Japhali Demosa cyangwa promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys. Narababwiye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize, udakeneye kumva naho haguruka ugende kuki wanje niba hasomba urusaku.